Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywaye mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Turi ku munsi wa mbere tariki y'indwi Myandagaro 2023, aho uherereye hose ntuze gucikwa n'aya makuru agezweho mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho turaza kugaruka ku biriko bivugwa cyane mu bisata bigiye bitandukanye. Reka ntangure ndamutsa wewe udukurikira woba uherereye hose, waba uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Turazi ko mubandanya gukurikira ivyo dushikirizwa kandi ndabahaye kaze muri aya makuru agezweho. Turaza kwibanda kuri ibi bikurikira. Mw'ishirahamwe Parsem ryiyemeje gukangurira abarundi guhindura ingendo, babona ko umugambwe CNDD-FDD ari wo ufisemwo uruhara mu bijanye n'ikoreshwa nabi ry'itunga ry'igihugu. Parsem ikabone ko iryo koreshwa nabi ry'itunga ry'igihugu mu Burundi iva ku bintu bibiri. Cambere ngo ubwa Parsem ngo biva ku bantu bishira imbere kubera ico bafashije umugambwe muri kahise kurwanira canke ibindi. Ica kabiri ngo bikava ku bantu bari mu mugambwe bigira ko aribo bawufasha, bagaca babona ko ibintu vyose ari irwabo. Muri ayo majambo rero Faustin Ndikumana arongoye Parsem yoba yarashikirije mukaza kuyakurikira. Ni mu gihe kandi anavuga ko Uburundi buri mu ngorane zidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi kubera abategetsi boba barigize ndakorwa ko. Vyose turaza kubigaruka ko ni nyuma y'amajambo umukuru w'igihugu yoba yarashikirije mu gihe yaravuye mu gihugu c'Ubushinwa ndetse no Uburusiya, avuga ko agiye kurwanya abo bose bigira ibihangange. Ariko rero mu mwihwezo yakoze ku wa gatatu, Faustin Ndikumana avuga ko ibintu birenze gutahura, ngo kandi izo ngorane mu butunzi ni ivyama vy'ikiringo kinini c'intwaro mbi n'ibiturire vyatumwe igihugu kija mu kudahana, niko abibona. Akaba yaravuze rero ku musaruro, akaba yaravuze ku bubeshi no kunyegeza ibidandazwa, akaba yaravuze ku mvo zituma ibiciro biduga, ndetse anatanga umuti n'inkingi nyamukuru yerekanye ko ubutegetsi bwogendera ku maze Uburundi bugatera imbere. Turaza kubigaruka ko hari abo yoba yaradeguye muri aya makuru mukaza kubikurikira. Abigisha barenga 5,000 ntibahembwe muri Mukakaro, baronkejwe agahembo kabo kwezi kwa Mukakaro. Abigisha bakavuga ko batabwiye imvo zatumye ku gahembo kabo gahagarikwa. Makuru rero akemezwa n'abayobozi b'indero mu ntara, nabo bituma abigisha nabo bidoga. Ikindi muza gukurikira, umunsi mukuru w'amakomine ngo uriko uragarukana umuco w'ubuntu mu Burundi, bigatuma haba iterambere nk'uko bivugwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Mukaza gukurikira rero ivyo yoba yarasiguye. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wavyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa. Ndaguhaye ikaze aho uherereye hose. Ishirahamwe Parsem ryiyemeje gukangurira abarundi bahindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Ribona ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo ufisemwo uruhara mu bijanye n'ikoreshwa nabi ry'itunga ry'igihugu. Bwa Parsem ngo abantu bari mu mugambwe bishira imbere kubera ico bawufashe muri kahise nko kurwanira canke ibindi, maze bahawe amabanga mu gihugu bagaca babona ko ibintu vyose ari irwabo. Kiri iryo shirahamwe ridahanira ivyicaro vya politike rivuga ngo ushaka akazi canke ikindi kintu cose kiri mu minwe ya leta usanga harimwo ukuboko k'umugambwe uri ku butegetsi, ngo si uwo ari we wese abironka. Faustin Ndikumana akabivuga mu gihe umukuru w'igihugu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye ahambariye indongozi zimwe zimwe ko baguma bagira ivyo batarikuriwe n'amategeko canke bakigira abadandaza. Umwihezo yakoze ku wa gatatu wa kabiri Myandagaro 2023, Faustin Ndikumana avuga ko ibintu birenze gutahura kubwiwe. Burundi buri mu ngorane z'ubutunzi zidasanzwe, agahamagarira abategetsi Burundi gukubita agatima mpembero. Yagize ati izo ngorane mu butunzi ni ivyama vy'ikiringo kinini c'intwaro mbi n'ibiturire vyatumye igihugu kija mu kudahana, niko rero ubwiwe abibona. Ku musaruro, Uburundi ni igihugu kidashora ikintu na kimwe hanze yaco, taronka imfashanyo mu vy'iterambere, n'abanyamitahe ntibashiramwo imitahe ku rugero ruhagije. Igihugu rero gifise ubushobozi buke bwo gusaba ideni hanze y'igihugu. Umusaruro nawo ngo waragabanutse mu bisata bitandukanye, rimwo umwimbu ujanye n'uburimyi.
niko Faustin Ndikumana abandanya avyerekanya. Gusa rero ngo hibonekeza ububeshi no kunyegeza ibidandazwa nk'uko arongoye ishiramwe Parseme abivuga ababaye, nuko ari ububeshi bwamaze kwiganza bishizweho n'abategetsi b'u Burundi. Harabaye ikinyoma cavuzwe ko umwe mu musesekara ko ubutunzi bukwiye mu bijanye n'amafaranga, harabaye kunyegeza amafaranga y'agaciro, haba no gukoresha nabi make ahari, ngo haranabaye kugerageza gutesha agaciro ifaranga ry'u Burundi mu kwigiza amadeni leta ifise biciye muri banki nkuru, biciye mu gufata amadeni mu bisata vy'amabanki n'ubutunzi. Ivyatumye rero ibintu biyangara, ukutoreha ibirarane bigaherekezwa no kudatunganya neza ibijanye n'amafaranga ya leta, kuko biba mu gifungu atawumenya ibiriko biraba. Niko bibandanywa na Faustin Ndikumana. Ngo ari imvo rero zituma ibiciro biduga. Muhinga mu vy'ubutunzi, iduga ry'ibiciro ry'ubu ryatumwe n'umwimbu muke, iduga ry'ibiciro bivuye ku kwiyongera kw'amatagisi, amafaranga atagaciro kubera amadeni ya banki nkuru yiyongera buri mwaka bidasubizwa. Iduga ry'ibiciro biturutse ku mafaranga y'agaciro, amafaranga y'u Burundi yatakaje agaciro ugereranije n'amadolari ataboneka bikwiye. Hari ukuzimba, ubushobozi buke mu nzego bituma hadafatwa ingingo nyazo kandi zirashe. Vyose ngo bituma ibintu biduga, niko abibona. Gusa ubwo arongoye ishiramwe ryigenga, ingingo nyazo ngo zikenewe gufatwa nk'umuti. Yaragize ati kugira ngo bihinduke ngo hategerezwa gufatwa ingingo nyazo, kuko ubu amafaranga ategekanijwe gukoreshwa na leta muri uyu mwaka 2023 shiraho 2024 ngo nta cizere atanga, kuko ngafimwo igihengeri c'imiliyaridi amajana 7 mu gihe ari nubwo hoduzwa amatagisi n'amakore hamwe n'imfashanyo zihabwa leta, ngo tugumana ico gihengeri c'imiliyaridi amajana 7 ngari miliyaridi 200 zikoreshwa mu bijanye no gusubiza amadeni, ngarasumba amakore yinjizwa. Ni ingorane ikomeye mu vy'ubutunzi, niko Faustin Ndikumana yongerako. Kubwiwe ngo hakenewe urundi rutonde mu vy'intwaro, agakenerwa kandi n'abantu bashoboye kubishira mu ngiro. Avuga ko inkingi nyamukuru ari ubushobozi bwo gutegura imigambi, kuyikurikirana no kuyisuzuma no gushiraho ibiharuro vyizewe. Ngo hariho icuka c'ubudandaje mu ntumbero yo kuduza igisata cigenga. Intwaro ibereye mu vy'ubutunzi ngo itegerezwa no gushimangirwa. Politiki ijanye n'ihanahana ry'amafaranga mu kuyavunja ikaba itegerezwa gutosorwa. Igisata c'ubutunzi cotezwa imbere, kongereza ubumenyi mu bijanye no kurondera imfashanyo. Harakenewe n'uburyo bwo kugwanya ibiturire, niko yadondaguye. Ngo bitabaye ivyo ngo nukuri mu Burundi bizogorana guhindura ibintu mu gihe ingingo zidafashwe, kuko iriduga ry'ibiciro ni ingaruka za politike mbi zakozwe mu bisata vyose. Niko Faustin Ndikumana arangiza. Kuva muri mukakaro guheze ibiciro vyankenerwa vyaraduze mu Burundi, bisiga abanyagihugu mu mwiheburo. Yandi makuru agezweho, abigisha barenga 5,000 nibahembwe muri mukakaro. N'abatari musi y'ibihumbi 518 bataronkejwe agahembo kabo k'ukwezi kwa mukakaro. Abigisha bakavuga ko batabwiye imvo zatumye ku gahembo gabo gahagarikwa. Makuru rero akemezwa n'abayobozi b'indero mu ntara, bavuga ko abo bigisha bataronkejwe agahembo kabo ku kwezi kw'indwi, ariko ko bazorenganurwa inyuma yo kubatondeka. Kubw'amasoko, kwandika abo bigisha bizokorwa n'abarongoye amashure. Umuyobozi wese azotegerezwa kwandika amazina yose y'umwigisha, nimero ziwe zimuranga mu kazi, ikibanza arimwo, urupapuro rwerekana akazi yakoze hamwe n'urupapuro rwerekana amanota yaronse bwisuzumwa mu mwaka w'ishure uheze. Abarongoye amashure mu gihugu cose bafise gushika kwa 10 Myandagaro kugira ngo bajane intonde n'abanduka z'abigisha batahembwe. Gutyo rero ngo higwe ayo madosiye yabo. Ni kumwe muri abo bigisha yoba yaramenyesheje. Bigisha bakavuga ko batazi imvo zatumye ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi buhagarika imishahara yabo. Nta nsiguro n'imwe yatanzwe.
naratangaye nsanze umushahara wanje w'ukwezi kwa mukakaro utashizwe mu bubiko bwanje igihe naja gusuzuma muri banki udusaba ubushikiranganje bubijejwe kuturenganura niko bamwe mu bigisha bashimangira mu gihe babazwa na SOS Media Burundi dukesha inkuru uko vyagenze. Barongeyeho bati ntitugishoboye kuriha amazu tubamwo no gutunga imiryango yacu. Izo ngorane z'imishahara rero zadutse mu gihe leta iheruka gutangaza ko abakozi bayo bari bagiye gutangura kuronka umushahara mushasha hatunganijwe ubu usumbasumbane bw'imishahara muri politike yo gukuraho ubwo busumbasumbane. Ivyo politike isa n'iriko irananira abategetsi b'u Burundi kwishira mu ngiro kubwa amasendika yavyemerewe kenshi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ntiyabonetse kugira agire ico ashikirize ku bibazo vya SOS Media Burundi. Yandi makuru rero makuru wa umunsi mukuru w'amakomine ngo uriko uragarukana umuco w'ubuntu mu Burundi bigatuma haba iterambere nk'uko bivugwa n'umukuru w'igihugu. Varisito Ndayishimiye agasigura ko kera abize batasubira iwabo ariko ko ubu ku mwaka baje kuraba ivy'amakomine yabo yungutse bakanasangira abato n'abakuru. Asaba rero abarundi gukora bakarwiza umwimbu no kurwanya ubworo kubwiwe ngo umuntu atagwiza umwimbu aba ariko arahomvye igihugu. Siguye ko iyo gwije umwimbu ariho ushora hakaboneka amakori n'amatagisi azotuma kigera ca leta kigaruka guteza imbere. Yongeye koko ataboro bakiriho mu Burundi aho yagize ati nta boro bariho kandi iryo zina turyiyambure kuba umworo ufise amaguru n'amaboko ni igitutsi. Umwe wese ngategerezwa gukora ubworo tuburwanye. Kurwanya ubworo nawo nta kindi ni ugukura amaboko mu mpuzu. Perezida Varisito Ndayishimiye rero yabivugiye muri komine Giheta asanzwe yavukamwo ari mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru w'amakomine vyabaye ku wa gatandatu. Makuru avugwa cane mu gisata c'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Mulongwe zivuga ko zibuze uko zivuza ni mu ntara ya Sud Kivu mu museruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Kuva mu ntara z'uyu mwaka ziharura inzoya 15 zimaze gupfa bivuye ku ngorane zo kwibaruka. Nk'akarorero w'impunzi zavugaye na SOS Media Burundi ngo biragora mbere ntibinashoboke ku mpunzi zigwaye kuronka imiti canke kurungikwa mu bindi bitaro. Mu gihe indwara y'umugwayi igoranye tubwira ko atamodokari hari kugira ngo bamurungike mu bindi bitaro. Nukuri birababaje mwibaze uri umurwaza bakakubwira gutyo ngo uca ukora ikivyiganwa nawo mu miryango igwaje n'agashavu. Mu kugerageza kurondera umuti impunzi zitegekwa kuriha ipikipiki yo kunguruza abagwayi berekeza ku bitaro vya Baraka muri ako karere nyene. Sibijanye n'imiti vyoba bimeze gutereka navyo tubibabwire ku bagwayi bivuza kw'ivuriro rya Mugano Katulukulu nta na kimwe baronka citwa umuti wa mande yo gusuzumwa ku buntu. Nyuma yo gusuzumwa indwara ngo baraguha n'urupapuro ugaca utegekwa kuja kugura imiti ku maduka y'imiti. Ayo mafaranga rero ngo twoyakura hehe ko turi impunzi zitishoboye. Haseri rero yari kuraba ikatwumvira impuhwe niko impunzi zidoga ku bagwayi bisaba ko ubungururizwa handi cane mw'ijoro. Amasoko atomora ko igiciro cyo kwiyunguruza ari ibihumbi 10 vy'amanyekongo kw'ipikipiki ku rugendo rwo kuva Mulongwe gushika bitaro vya Baraka. Ariko ako gace ngo nta mutekano karimwo bivuye ku bagwanyi benshi bahagirira. Isoko ryegereye Haseri ryabwe SOS Burundi ko hariho rusehabaniha itegekanijwe mu kunguruza abantu ariko ko abadereva bafise ubwoba bwo gukora ingendo mw'ijoro kubera umutekano omuke. Ikambi ya Mulongwe rero ikabihaye indari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 8. Ndokengurukiye cane mwe mukurikiye Umuhuza TV muri iki gitondo. Ntimuze gucikwa n'andi makuru yose tuza gushikiriza. Ndagusavye kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone utari wafyondako. Mane bahezagere uyu munsi wose turaza kubashikiriza byinshi twabateguriye.